nahagatashirayo. Bene data, niri jambo ndarizanye mu buryo bubiri. Ubwa mbere, Yesu yari yarabahamagaye, Yesu yari yarabagiriye neza, Yesu yari yaraduhaye mpwemu yera wo kutuyobora no kutwankisha icyaha. Ariko raba, umwasi yaraje muri wewe yabivye ibindi. Hewe nje ndakuburire, randura ivyo, randura byose. Umwami Imana Yesu wacu, ivyo wanyegeje, ivyo wabitse mu mutima vyamutunuje, yarakaye, mugomba mwihigurire. Cya kabiri, ndabwira abakozi ngo aho ugwafu rwinjiye rurakwiye, nimushireyo urundi. Noraba keno ritaki nosha, ugwagiyemwo rurahagije, ruteje amagorwa, umengo n'uburo. Ariko hagati na hagati n'ugwafu. Batama bacu, musenga Imana ntihagire urundi gwafu rundi rujayo, nururiyo ruramatse. Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze, niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka, wumva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu, akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda, ntahatanezera. Mana ndashaka kukubona, Mana ndashaka kukubona. Iyo nkubonye ndanezerwa, Mana ndashaka kukubona, Mana ndashaka kukubona. Nezerwa, Mana ndashaka, Mana ndashaka kukubona, Mana ndashaka kukubona. Iyo nkubonye ndanezerwa, Mana ndashaka kukubona, Mana ndashaka, Mana ndashaka kukubona, Mana ndashaka kukubona. Iyo nkubonye ndanezerwa, Mana ndashaka kukubona. Murakoze Imana ibahezagire. Tugende hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, kijya gice ca 13 n'urya murongo wa 24. Niho ngomba nsoma amajambo y'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, gice ca 13 rya murongo wa 24. Haravuga ngo ugwafu mu buro. Abacira uwundi mugani ati,
ati ubwami bwo mu ijuru busa n'umuntu yabivye imbuto nziza mu ndimiro yiwe. Abantu basinziriye, haza umwasi wiwe abiba urwafu mu buro, hagati arigira. Umaze gusesa no kuyangika, urwafu ruca ruraboneka. Abashumba ba nyene urugo baraza baramubaza bati, mbega mutungwa, ntiwabivye imbuto nziza ndimiro yawe, none urwafu ruvuye hehe? Nawe ati, n'umuntu w'umwansi yagize atyo. Ba bashumba baramubaza bati, none uragomba ko tugenda kurutororokanya? Atoyaye, kuko kumbure mu kurandura urwafu mworandurana n'uburo, mureke bikurane vyompi gushitsa mwigenya. Maze mu gihe c'igenya nzobwira abagenyi nti, mubanze mutororokanye urwafu, muruhambire imikama, muruturire, ariko uburo mubwimburire mu kigega canje. 36. Maze asezera ishengero yinjira mu nzu, abigishwa biwe baza kuri we bati, dusobanurire umugani urwafu rwo mu ndimiro. Nawe arabishura ati, ubiba imbuto nziza n'umwana w'umuntu, indimiro n'isi, imbuto nziza nibo bana b'ubwami, urwafu n'abana ba wa mubi. Umwansi yarubivye ni wa mugwanizi, igenya n'umuhero w'isi, abagenyi n'abamarayika. Nkuko urwafu rutororokanywa rugaturirwa mu muriro, niko bizoba ku muhero w'isi. Umwana w'umuntu azotuma amarayika biwe n'abazotororokanya ibitsitaza vyose n'abakoze ibizira babikure mu bwami bwiwe. Bazobatera mu itanure ry'umuriro, niho hazoba amarira no kuryanya isya z'amenyo. Ubu n'abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa se. Uri n'amatwi nagire gute? Yesu nabahezagire. Yesu ashimwe. Niri jambo ngomba tuvugane muri uyu mwanya, ndarivuge mu buryo bw'ubuhanuzi. Yesu ashimwe. Ngomba ndarivuge mu buryo bw'ubuhanuzi. Yesu abahezagire. Tubonye hano uno mugani, turumvise n'icyo usobanura. Nibaza ko mwese mwarumvise amatwi yo kumva. Amen. Mwumvise isobanuro yawo neza. Indimiro ni isi, uburo n'abana b'ubwami, urwafu n'abana ba wa mugwanizi, umwasi ni sekibi ni satani. Yesu ashimwe. Ubiba n'umwana w'umuntu. Birasobanutse? Amen. Ishimwe Yesu. Haleluya. Iri jambo twagwanye kugira ngo ndarivuge biranga. Amen. Kandi ntivyoroha, ukabaye nibi biragoye. Wewe utarabizamwo urabanza usenga Imana, utoze wasenze. Uko tweba imbere Bibiliya ivuga ngo tuzokwitwa nyinshi. Haleluya. Ko Bibiliya imbaza ngo wewe wigisha abandi, wewe ntiwiyigisha. Wewe ubuza abandi kwiba, wewe ntiwiba. Wewe ubuza abandi gusambana, wewe ntusambana. Amen. Mwumva vyoroshe. Ega twagara nkaguze ngo turyoshe ibiyago. Ni ijambo ry'umwami. Amen. Yesu ashimwe. Ciyumvira kubiheba, nagiye mbona uwundi muntu anyandikiye ati vyugomba ukore nibiki. Amina. Yesu abahezagire. Dusomye hano amajambo ndakuzaniye mu buryo bw'ubuhanuzi. Yesu ashimwe. Tubonye hano inkuru y'umwana w'umuntu ari we Yesu yirondereye abana b'ubwami. Abana biki? Abana b'ubwami arabateragira, na mu Rusagara, na mu Ruyigi, na mu Burundi, no ku isi yose. Amen. Arateragira abana b'ubwami. Amen. Arabateragira. Ariko rero ngo mwijoro ngo ryari
mwebwe muri kamwe muraraba umengo ni kumutaga siko, ariko mu mwema hamwe ntavyo mubona ni mwijoro kandi gose, kandi mwijoro ry'umuzimagiza mbere itagira n'ukwezi, aho abantu batamenyana. Kandi rero mwijoro ry'umuzimagiza abantu ntibamenyana, uhuye n'uwo wavyaye uramusogota, uko ni mwijoro ntimumenyana. Mwijoro basinziriye, basinziriye, umwasi araza. Icambabaje hano ntiyagiye ku nkengera, yaradobereye hagati, hamwe bizogora kumenya, kandi acatera ibisa n'uburo. Ibisa gute? Abazi urwafu, urwafu mwamaze kurubona? Iyo wacu abazi kugira inkoko neza n'ibisimbo nivyo bakora musanga vyakomeye neza, biriko birakura umengo n'uburo, biza gutandukana harya bitawe kumena. Mu kirundi cyawe twasubye ngo biyangitse, niho ucumwe ati si uburo, n'urwafu, ni bwa ruburo. Yesu adutabare cyane, Yesu adutabare. Yakatera imyumbati vyari kuboneka kare, yakatera ibitoke vyari kuboneka kare, ariko uwo mwasi w'amayeri ararondera ibisa n'uburo, acagenda hagati na irobo taki, agenda ni remoita hagati na remotaki, aca bibayo. Buramira ntibamenye na kimwe, burakura ntibamenye na kimwe, babona umengo vyose n'uburo. Twasomye ngo bumaze gusesa no kuyangika, bica biratandukana. Rero abarinzi b'indimiro basanga ntibisa, babazanye n'indimiro bati mbega mutungwa, mbega mutungwa, harya ntitwari twabivye uburatego, none urugwafu rwavuye he? Ati uyo n'umuntu w'umwasi yakoze ivyo, tururandure tureka rekerana, muhava mundandurira uburo. Ega yabivye hagati, yarangemye, yatwaye hagati na hagati ashirayo. Bene data, niri jambo ndarizanye mu buryo bubiri. Ubwa mbere, Yesu yari yarabahamagaye, Yesu yari yarabagiriye neza, Yesu yari yaraduhaye mpwemu yera wo kutuyobora no kutwankisha icyaha. Ariko raba, umwasi yaraje muri wewe, yabivye ibindi. Hewe nje ndakuburire, randura ivyo, randura vyose. Umwami Imana Yesu wacu, ivyo wanyegeje, ivyo wabitse mu mutima vyamutunuje, yarakaye, mugomba mwihigurire. Cya kabiri, ndabwira abakozi ngwaho, urwafu rwinjiye rurakwiye, nimushireyo urundi. Noraba geno ritaki nosha, urwagiyemwo rurahagije, ruteje amagorwa, umengo n'uburo, ariko hagati na hagati n'urwafu. Batama bacu, musenga Imana ntihagire urundi rwafu rundi rujayo, niruriyo ruramatse. Rokere mosara bataino, rike meta kirino resa.
imbwira ngo uno munsi nta jambo uvuga wirirwa uravuza induru candayijako sinamenya ko umunwa woroshe burya mubiri ko umunwa uroroshe cyane ndayijako ndayivuza nkiriko ndayivuza umugabo umwe yatanze umwana w'ikuzimu nzanumva nkariya ngo yo ndapfuye ninzanire yari wonyene Imana irondera hagezeho abantu baje mu makorare bagakorana n'ikuzimu iryo nibara iryo nibara Yesu adufashe mpeze kuvuga ubutumwa ngiye kuruka sanga umunwa wavyimbye ugera hari sinamenya ko nambaye umubiri umve bene data bamaso abanyarusagara aho umwasi ariyo umve mutabaye amaso umwasi ariyo ariko rema Yesu wacu yaranesheje bagira bahigure nuwaje kuvyinyegezamwo bagira bahigure nuwaje kuvyivangamwo ndabatangariza bamaso ame bamaso ninde yabateye gusinzira ngo mwasa binjirane haleluya muri iyi minsi kandi irenganye haleluya muri iyi minsi irenganye nagiye hano kuvuga ubutumwa Mana imbwira ibintu byaho hantu hanyuma rero hashika 6:30 batarampa umwanya hari kibatizo hari nisangiza ndavuga ibintu ntavyo novuga amasaha aragiye ndavuga ibintu kwera Imana ntavyo mvugura nako bantebeje nundeke Yesu adutabara ndakunda mpemu yera bishime Yesu mwibuke ingene ishengero rya Pantekote ryatanguye haleluya naho hariko haraza ivy'amashure nibize kandi nivyize naje nzokwiga mugabo ivyo nivyo sura mpemwira n'umuhamagaro wo kubesha twoba dutabagaye naje nzokwiga kandi naretse dukeya mugabo ivyo nivyo sura umuhamagaro namhemu yera ntibishoboka oya nuri ngaha avyiteze karakubanye haleluya Yesu ashimwe kuko twebwe Imana twizeye n'Imana ivuga n'Imana ibona n'Imana ishura amabanga amen haleluya hamwe ndavuga ntibyo bintu ntavyo novuga Mana na urabona amasaha aranjanye nkiri muri ivyo nyene ndahaza gahwe ndi ukarutara gahwe gatoya amasegonda nzamuna umarayika ari hano munsi y'umusozi mu kiyaya mu kumoso nanje tuba hafi Nyamutobo nzambona hejuru umusozi hejuru umarayika yantangiriye n'inkota yantangiriye mu marayika ndanumva mpema aravuze mwishengo we mukozi ugakurako ntushika noya Mana mpore nabibonye Yesu ashimwe ndababuriye abanyarusagara senge byagenze gute ewe watira ryo mu mpemu ryateye abantu gusamara umwasi akinjira akagera imbere byagenze gute ndakubwiye ngo kanure be maso Yesu abahezagire be maso mwabakozi ivyinjiye biramaze bamaso genzura kuko nubu ibitutumba biratutumba kandi birufine ariko wumva niyumve Yesu duhana umugisha Yesu abahezagire Yesu abahezagire Yesu abahezagire naragaragaje gusoma igitabo cyanditswe kimwe n'ubutumwa bwashitse mu Burundi no muri Kongo ishengero turimwo ndakunda Yesu yarinzanyemwo Yesu ashimwe subo babanje kwirukana mu ishengero ngo aje gushinga iryiwe subo babanje guhagarika hano ngo aje gushinga ishengero ryatanywe na mpemu yera haleluya
bariko barasenga muri Amerika i Los Angeles, mwema arabavugutira, amena. Batashe muri Swede, umuriro uguma waka, baca barashira igikarata ya Afrika ku meza, barondera ikingorongoro baraterera, barabukirwa kigenda kugwa muri Afrika yo hagati harya muri Kongo. Haleluya. Metefai baca bamara imyaka 2 bariko bariga igiswahili, baca babona kuza imva za mbere za missioneri bishwe n'ingwara y'umururumbo kubera ibisazi vyabarya muri Kongo. Imva zabo ziri hajya haruguru y'Ubuvira, niho baryamye barindiriye kuzuka mwizuka ry'abapfuye. Haleluya. Ishengero ry'uturimwo oya si ukugomba ku muntu ryatangujwe n'Imana. Dushime Yesu. Umve uzarigwanya, Imana izomurandura. Wewe ufite migabo wagomba woheba, utagomba gupfa rubi. I know time. Nazo zoshobora kugwanya ishengero ry'umwami, kugwanya umuntu wo bishobora, mugagwanya ishengero ntiwo bishobora. Amena. Kandi umuntu ari muri Yesu ntiwopfa kumushobora. Ukaba ari muri Yesu turarinzwe. Mane bahezagire. Niyo mpamvu Imana yatuzaniye ubutumwa buvuga ngo mwihane, aho bwame bwo mwijuru buri hafi. Nta nitangaza dufise tubabwira, inzambi igiye kuvuga, Yesu agiye kuza. Kuba mwicenga hasi birori, ibintu nibizoherera ngaha, inzambi izovuga. Mana nibahezagire. Raba reka tabine mwasi yateye muri wewe, Yesu adutabara. Raba katabine mwasi yateye muri wewe, Yesu abahezagire. Muze tube maso, dusenge. Iminsi ni mibi, Mana ibahezagire. Ndabagabishije bene data bakunda, inama zirakomeye. Amen. Singombye kuvuga vyose, mugabo inama zirakomeye. Kandi wogomba twosenga. Amen. Kandi mwogomba mwosengera abakozi. Amen. Kandi mwogomba mwosengera abarongozi banyu. Haleluya. Dushimire Yesu. Mukabona barasinziriye, ngwaho ugwamfu ruratutumvye, rugira rumere. Yesu aduhana umugisha. Yaraye amajambo y'Imana. Haleluya. Yesu abahezagire. Bamaso mwene data, umwasi ariko arinjiza ibintu vikiyobere bisa n'agakiza. Gumya kagakiza twatanguranye, gumya kwa kwihana kwa kwatura kwa kwezwa twahoranye. Amen. Si ivyimiro vy'abantu, oya n'umugambi w'Imana, n'umugambi wa mpwemu yera. Gumya gakiza. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Ishengero ry'umwami tugumye turi maso, ishengero ry'umwami abera baryo duhagaze neza. Umwasi ntazoshobora ishengero. Dushime Yesu kandi. Haleluya. Umve nitwaguma turi maso tureretse. Umve nitwaguma tureretse, umwasi ntazokwinjirira. Azoza asanga bidakunda, ivyimuro vyiwe bizosanzara nk'umuyaga usanzara utabona iyo ugiye. Ariko bisanzwe turi maso. Mana nibahezagire. Mana nibahezagire. Ibihe ni bibi kandi birakomeye, nariko ndakwinga ngo ube maso. Yesu ari hafi, abera turataha. Bumvise amajambo mwese mukayakira. Yesu nabahezagire. Ariko ndabamenyesha ngo ube maso, ugwamfu ruri hafi kono nabera. Haleluya. Yesu abahezagire. Kandi musenge, kandi musenge. Haleluya. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Sinje kubatera ubwoba, nta nubwo bajiwe nteye, mugabo Yesu yambariye. Amen. Umve nakubwire, ugomvye no kubimenya, n'inama ntizobura. Anige usanga nayiraye mwe ntabizi. Amena. Roshe. Amena. Ega rimwe hari Imana igira ubuntu ikantwara nkumva inama. Haleluya. Nkumva inama ziriko ziraba kandi nsamaye nkabona zirashitse. Tube maso. Haleluya. 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 Haleluya.
mbwira mugenza utiba amaso umwasi ntakwinjirane. Haleluya. Engene bandaba mubwira utiba amaso umwasi ntakwinjirane. Nimba ugihema Mana ibahezagire. Mana nibahezagire. Umwasi nta kindi kimuzana no gusambura. Ntabaje kubaka oya nukonona. Bamaso umwasi ntabinjirane. Imana yo mwijuru niduhana umugisha. Keremota rabata Rome katenesai Roma kai Omenerado Renemesai Neriba kai Omenerado Lakrimona Karabai Nerebo Nere desire Meshara donde sitate. Amen. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatane